call up my friends and tell them tonight we get wasted, we party. Young and we wild, yeah. Getting so high, we happy with the stars, yeah. Reka ndabaramutse bakunzi ba Black TV aho mutumbereye hose urukundo rwa nyene tubakunda we zitatu akaburungu Black TV akaburungu.com Instagram na Twitter na Facebook usangaho ugasanga amakuru atandukanye avugwa ngana hariya anye ndazi yuko muri beshi kandi muturindiranye gishika bwa mu kwikira amakuru atandukanye tubahereza ava muri Black TV right here ashaka tuvuga gatoyi ivyerekeye umuziki w'ubundi mu rusange akundi muziko zasohoka amakuru aravuga ku bari zatandukanye ndura kuri Big Fizzo Mugani Desire Gikundiro Farias Desidratus n'amazina mesha afise nta nayandi tosha guheza mu kano kanya ariko nemeje cyane anyway ni big on the mic karibu cyane muri Black TV kunywa beer Million Phrases Big Fizzo murazi ko uherutse mu gihugu ca Tanzania aya mazike kirekire cyane agiye gukina filme ariko n'abandi batandukanye abakima filme cyo kimwe n'abaririmbyi akari muri bamwe batowe nko muririmbyi w'umurundi agiye gukina muri iyo filme Life to the Great ni filme irimwo abahanzi bakomeye cyane nkuko mubizi tuvuga ko twabivuze ko cyane igihe kirekire kitari gito ko yari yagiye gukina iyo filme mu nyuma yarayikinye ariko ntakinye filme gusa akaba yashoboye gukora amakolabo atandukanye mukolabo tuzesha gushikiriza ko yakoze collabo na Juma Jux ni collabo muzi imaze igihe kinini gose urutse ngaha Juma Jux yaritsa ngaha anye aje kwiyugurura rya Bantu Boy igihe Bantu Boy yugurura muravyibuka aho Bantu Boy yugurura cyangwa n'abantu babiri gusa kiri kumwe na Double J hamwe na CEO wa Big Fizzo ya gatatu ico gihe wazi ko Juma Jux yari ngaha bevuga ko yakoze indirimbo akiyo ndirimbo twayibonye ntuzi impamvu itakozwe cyangwa tuzi ko yakozwe canke yahabaye gafutwa kimwe tuzi mu nyuma yo ngaho aragaruka aje gukora show akumwe na Vanessa Mdee ico gihe mu rukundo aho bakwagira tour bise Man in Love tour concert iyo tour yaberenga mu gihugu cy'u Burundi mukamuvyibuka vyabe ico gitamo cabere kuri La Costa Beach naho nyene bivuga ko Juma Jux ashaka yakoze indirimbo na Big Fizzo naho nyene ivyo nyene twayibonye ariko Fizzo Farias Mugani Desire akabitangaje mu gihugu ca Tanzania mu kiganiro yakoreye kuri SNS avuga yuko afise indirimbo yakoze na Juma Jux iyo ndirimbo tukaba tuyiteze nuvuga cyane nigisha gikomeye cyane iyo ndirimbo ya mbere avuga ko yakoze Mkuwa kuri Tanzania yakoze inzi collabo yavuze shika zitatu ariko ntazivuze amazina yazo yavuze ngo collabo zikomeye tukatwamubonye kandi ari muri studio za Next Level ya Rayvan Vivan Boy ari muri WCB ariko naka afise label nshasha yiwe nubwo atashira ku mugaragaro abayirimo cyangwa ripanze ariko studio yamaze kwerekana inzu yamaze kwerekana Big Fizzo reka yabonetse ari muri iyo nzu ariko arakora indirimbo bamwe batinga ko zindi mu live abandi yakoze nibo wenyene abandi bagiye kwifotoza bavuze vyinshi ntavyo tuzi ariko byo tubirindirana igishika turazi yuko uko biri kose tuzomenya ukuri tukiringa kuri nosi Imana kidutije amagara Imana kituhaye impuhwe muzo guhemuka iyo ni zini nkuru za Big Farias ariko gushika no sam kamwe avyumvise yuko yavuze yuko indimba Fizzo ya Juma Jux izitasha kuzitangaza kaya kuko afite indimbo wenyene twaba ni ikindi gihe kandi Manyanyuzi wiwe Endo Mike the Machine yamusaze mu gihugu ca Tanzania bivuga ko nanye yagiye kumufasha ugasho kwanda gukora indirimbo zitandukanye aparizo z'amakolabo n'iziwe kandi shako yamusanze ugiye akoreyo indirimbo bamwe bati ni kintu yakoze ativiza kuva muri studio mukaja gukora handi hantu hanze ya studio mukiholasha mugafata akayaga bikagenda neza ni naho ukora indirimbo neza wisanzwe atakira kimukora bamwe gatakarore kubari ivyo muri Tanzania cyangwa muri Amerika muravyuka igiye kwisubira gushaka album yiwe yavuye mu gihugu ca Amerika aja muri igihugu cabo mu Bwongereza UK
afata hotel yo munsi amezi abiri agakora album yiwe atavuga ataboneka yazimije phone atana WhatsApp akoresha atanga Instagram posting atakira kimakora ari kwandika indirimbo aririmba yaje na crew yiwe yose avaza ikintu gikomeye n'ubuherutse nabo nyene ivyo byakoze n'abantu benshi si wenyene gusa ba Beyonce babikoze n'ubuherutse Nicki Minaj yabikoze ariko kandi n'aba Nigeria barabikoze cyane ba Davido ba Wizkid n'abandi bakava mu gihugu cabo bakaja mu kindi gihugu bakicara bagakora indirimbo amakagaruka bazanya album ubu naho bikageze mu Tanzania nabo nyene mukamubizi yuko bamwe batandukanye nka ba Diamond bari mu gihugu ca South Africa ba Zuchu naye haka kugenda nawe nyene banandi barivye benshi Young Lunya benshi bakaja na producer babo kashika muri hotel runaka amagakora indirimbo rero bavuga ati na Bifarias nawe nyene yari gukora nkuko nyene akaja no muri ivyo gihe hari yaraba azi yuko azomagiye kinene aho nabagiye akaja no producer akora indirimbo none endumaka musanzeyo mu gice Tanzania batobarira cyane yamusa mu gice ca Tanzania aho ya bivugwa yuko agiye kumufasha gukora indirimbo zitandukanye n'amapita atandukanye kugira ngo bashobore gukora kimeze neza cyane bazofise nka mu gihugu cy'u Burundi ivyo ni bimwe makuru avugwa Bifarias yakore mu gihugu ca Tanzania apari yo ngaho Bifarias mu mvuko akoze na film yaratangaje yuko yasinshije umuririmbyi musazo muzi yarimba indimi zitandukanye nga mu Burundi na Sadbi yarimba na Kina na Black G yakoze makuru batandukanye yaciye muri WCB Wasafi nk'umuntu yabambika apara nk'umuririmbyi umuntu yabambika akabafasha ama design byose bitandukanye Mwana Bifarias kaba yamenyesheje yuko amusinyishije muri management iwe Bantu Boy Entertainment na usundi ni Q-Boy Msafi. Anyway kumakuru ya Bifarias nze ngaha mu Burundi nkuko shavyiteze ku ndirimbo yiwe Million Faces bishazi ngo ni kunywa bia kasi kunywa bia titre yitwa Million Faces irimbanye na X Factor n'umu producer musoye muzi akora muri New Entertainment ho yajava mu gihugu ca South Africa yakorera ariko si yo mu gihugu ca South Africa niwo muri Mozambique aho asanzwe avuka ariko kwa mu gihugu akora indirimbo yakoze indirimbo zitandukanye nyinshi yaza kumenyekana ku ndirimbo You ya Bifarias nyene ariko akabaga kandi ku ndirimbo y'abashasha bise Million Faces gatweka tuye munyumvirize then chatubandanya. Call up my friends and tell them tonight we get wasted, we party young and we wild, yeah, getting so happy with the stars, yeah. Ni Million Faces indirimbo gusohoka ku munsi weje ariko ntishobora gusohoka Bifarias ashaka kumenyesha ku ma platforms bavuga ati indirimbo ntigiye gusohoka bivanye ku mvo zo buhinga bwa none imvo za ivyuma tuvuye ko muri azivyo ntibisezerana ati mugiye gusohoka ku munsi weje nendo ndirimbo imaze 3 isohotse ikuruga kwa Bifarias Mugani Design Gikundiro indirimbo imeze cyane iryoshe itambika ikabimwe abarimvyi bose ba Bantu Boy kuva kuri duhereye kuri Dramati The Last Kid The Last Born The Kid Kiliku Akire Double J Eris Boy harimo n'abandi basanzwe abarimba mbwa batari muri Bantu Boy nka Mr Giswi Frank Janso 80 ni benshi bayirimwo abadanseri ba Hydrogen ni benshi bari mu ndirimbo ariko indirimbo benshi bayikunze cyane tukwa ku ma commentaire ngaho muzo avuga bati wow tukiteze igishika uku namwe mbega bibana gute ndi mwayibakire gute ushaka kuyiraba genda kuruga rwa Big Fizzo uraba indirimbo kunywa bia ndazi nawe aza kuryoherwa kandi ndazi nawe aza gushima uko biri kose hama ushobore kunezerwa arabavuze bati mbega bimeze gute ko ataduhaye indirimbo yakoze ari kumwe n'abandi barivye muri Tanzania canke aba Juice n'abandi canke indirimbo kuri muteze ko ataduhaye iyo nyaka indirimbo imaze igihe ko ndabibukije gatoye iyo ndirimbo imaze amezi atari make imisi ari mike iri ku rubuga rwa YouTube rwa Bifarias Big Fizzo Vevo ari audio ariko ikabona ikasohotsa ari video bisigwa yuko ari basanzwe hari mu ndimba kuri Tanzania akaba time arasohora bamwe ati turashaka ndimba kuri Tanzania twumvizo ndimba bakoze zarizo bemeze gute mbe nawe uyiteze gute mbega nawe izo ndimbo ziteze gute yakora mu gihugu ca Tanzania wibaza ko zazimeze neza cyangwa ko zazimeze nabi utanga amahirwe ngana gute izo ndirimbo wibaza ko Big Fizzo yafifashe mu gute bibaza ko Bifarias ashaka kwaserukiye igihugu neza mu makungu komande zazo zishaka ningaho munsi gusa okay
bakuza Black TV ni ivyo kutoyaga ivya Big Farious ari Desire Gikundiro Desatrus n'amazina mesha fise guys nkuko natangwe ndababwira nti dushaka tutayaga tuvyeke muziki w'u Burundi sije vyenye vya Big Farious hamwe na Natasha la namba la bamba la bomba n'amazina mesha fise nawe akayageje mu gihugu ca Uganda gukora video yaririmbanye y'indirimbo yakoranye na Roberto ni indirimbo novuga yuko iri mu album ya Roberto yitwa To the East collab fise n'abaririmbyi muri EAC bihugu vyose byo muri EAC bitandukanye mu cyubundi kwatoye Natasha akayasigwe n'impamvu yatoye Natasha yavuze ati natoye Natasha kubera yuko Natasha sanza muri gakomeye namwe mu Hype Music Award ntiturahura amaso mu yandi ariko namwe muri Hype Music Award twarahuriyeyo anayitwara mu nyuma yo ngaho ndamwe kumena Kristo bw'igihugu cy'u Burundi avuga ati wow kumba amakobwa ni amazing bimetse kuno kumbe nuko cangiraho ide kumubwira ko dukorane nawe mu nyuma atonda Natasha baravugana ibintu bakorana ku makuru dufise turonka yashikirijwe na DJ Rafa manager wa Natasha mu kiganiro yakoranye na La Vista kuri Buja FM muri kiganiro citwa Katika X1 The Big Size yavuze ati barabarondeye bakorane mu nyuma Natasha abasaba ivyo bakora baravyemera baratanga indirimbo ya mbere Natasha ntayikunda batangira kabiri Natasha ntayikunda batangira gatatu bacaka kundi yo nyene ntibacaka kwa niyo ndirimbo bacamuzaka ko ateza ko na video yuko batuza kuriya Natasha kuva mu Burundi agenda mu yuca abamwo Roberto avukamwo kuko bakora iyo ndirimbo audio video ariko kuri makuru dufite nuko bitashobotse kugenda mu cyo gihugu ariko acagenda mu yuca Uganda hagiye gukorana iyo video kwikora mu gihugu ca Uganda impamvu nuko Roberto nafise indirimbo ko ari umuntu wo muri Uganda byasabwe ko Roberto wasanga umuntu wo Uganda ati rero shuzira ko nawe ushidukora vyose ino muri Uganda donc vyose bizoya mu gihugu ca Uganda nivyo makuni meshi twabwira kumbuka za Natasha yamenyesheje avuga ati ndagiye mu gihugu ca Uganda ati mbega wejya sintuzi ko kwagaya mu cankare biki ati ndabereke uko wacanke ndabereka amafoto muvyibuka uherutse baravuze kuvyeke Big Farious yagira mu gihugu ca Tanzania avuga ati yagiye kwigira photoshoot ntiyagiye gukora indirimbo Natasha nati mbega ndabereka amafoto cyangwa ndabereka ibikorwa kwabaye nko gucokoza ariko taziko atagwango rurimwo hagati ya Big Farious na Natasha ko biri kosi n'abavukanye kuko usagwanira umuziki umwe ugwana igihugu kimwe bagwanira bimwe anyway mu kwerangiza rero tuje kuri Abel Nduwayo muri vyagirimba gospel aswaki na comedy ari mu gihugu ca Tanzania ni makuru ariko avuga ko ari b'igihugu cyo bode kagenda hanze ko bagiye gukora ibikorwa bitandukanye mu gihugu cyo hanze ibihugu vyo hanze si tukora imiziki no gukora amafilme ni Abel Nduwayo yabonetse akakora amafilme ari kumwe n'abandi bakiye amafilme mu gihugu ca Tanzania akaba yatangiye avuga ati ndashima ko nashite mu gihugu ca Tanzania nanje giye kuba kuri komeze neza cyane ndazimuzo kwidoga ni mu ndinde nzozana filme zimeze neza cyane akaba nawe bavuga yuko yagiye kwifotoza nk'abandi ubwo yafashe amafoto menshi atandukanye ari kumwe n'abarinzi batandukanye n'abakinnyi b'amafilme atandukanye akanakina amafilme akarakora no ku maguru y'abakobwa muri Tanzania ariko ni filme karakina vyabonetse yuko yari mu acteur ndizwe filme exactement réellement kuko yari video yafashwe na phone canke byari bindi ikagase ni bagize uko nyene kusho tuzi nuko Abel Nduwayo akijijwe afise umugore n'abana asanzwe ari imbarimbo za gospel ashaka nakina amafilme reka kandi bashimire bakuza Black TV yateye kwa namwe kwa mu ntango gushika twinde duheza warukundo ntangere turakunda cyane imirimo y'Imana cyangwa imirimo miko murakora ihezagirwe n'Imana ko murazi yuko dufise impano dufise kandi afise Imana ntaho dushika ariko ndabashimire rero ndambwiye subscribe na like na comment ajya munsi kugira muzo kwame mwironkera amavideo atandukanye mfiwanyu izo comment zo twazisha kugira ngo zidufashe kumenya tugwaye naho tukomeye ni vyiza mu gihuza aho ugwaye umenya gusorera ndabakunda cyane ciao ciao